Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho banda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu mutekano abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa muri politike abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse nandi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gisoda cy'u Burundi aho ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya mu gihe abasoda nka bose bamaze kurambirwa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yabahenze ngo abongereye agashahara ariko atabakunda kandi adakeneye guteza imbere igisoda mu gihe yakoze amasezerano mu kinyegero amasezerano akomeye cyane yagiranye na mugenzi we muri Kongo amasezerano yatumye abona miliyoni 20 z'amadolari kugira ngo nawe ajye atanga ubuzima bw'abana b'abarundi ibyashavuje abasoda bakomeye cyane bakabona ko ibintu bigomeje gutya ibara ryashobora kugwa umwanya n'umwanya hakaba hari akarwi gahambaye cyane k'abasoda kaba kiteguriye guhindura ibintu nga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atabahebye ingendo yo kohereza abana b'u Burundi gupfira muri Kongo mu gihe biboneka ko ataco bariko barapfira hari amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gisoda cy'u Burundi byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu donido ry'amakuru wipfuza kuzajya uba mu bambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta cini no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo Perezida Ndayishimiye arashobora kwemera ko igisirikare cy'u Burundi gisamburwa n'impera y'imiliyoni 20 z'amadolari intambara ya Kongo iriko iragira ingaruka zidasanzwe ku gisirikare cy'u Burundi intwazangabo 9 zirapfunzwe muri polisi militari zimwe zihorwa ko zabajije ibibazo bijanye n'intambara barongiswemwo muri Kongo izindi zagirizwa ko zanse kuja ku rugamba muri Kongo hari intwazangabo yoba ipfungiwe mu iperereza yagirizwa kugumura abasoda ngo ntibaje kugwana na M23 hari intwazangabo yataye urugamba muri Kongo irahunga iyindi intwazangabo nayo yahunze iva mu Burundi mu gihe yari ihejeje kumenyeshwa ko ihava ijanwa muri Kongo abasirikare b'u Burundi ntibatahura intambara bariko barashorwamwo muri Kongo amasoko yacu Kinshasa yo yemeza ko Perezida Ndayishimiye yahawe miliyoni 20 z'amadolari kugira ngo ashore ingabo z'u Burundi mu ntambara muri na M23 impera y'imiliyoni 20 z'amadolari isoko ry'ibanga Kinshasa muri Kongo ryaraye riduhaye ikopi y'amasezerano Perezida Ndayishimiye na Perezida Kisekedi bagiraniye mu gukora amasezerano akomeye cyane kandi ateye ubwoba aya masezerano y'impapuro zine avuga hanini ko Burundi na Kongo bigiye gufashanya mu bya gisirikare n'umutekano ko bizuvunira umwansi hamwe mu gihe bitewe ko bizohanahana amakuru y'iperereza ko bigiye gusangira ubumenyi bujanye n'ibya gisirikare ko bigiye gukorera hamwe imigambi yo kurondera ibigwanisho bikomeye ko bigiye gushigikirana ku rwego mpuzamakungu n'ibindi ayo masezerano yanditse mu mvugo rusange ntatomora neza ibigiye gukorwa nta na hamwe avuga irungikwa ry'ingabo z'u Burundi muri Tafoko ntavuga ibijanye n'impembo z'abasoda canke izindi nyungu z'amafaranga yajanye n'ibikorwa by'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Kongo iryo soko ryacu ry'ibanga ryatumenyesheje ariko ko Perezida Ndayishimiye yavuyeyo ahawe miliyoni 20 z'amadolari nukuvuga hafi miliyaridi 80 z'amafaranga y'amarundi ayo ngayo akaba ari yaronse akaba ari kwemera abana b'u Burundi bagwa mu ntambara muri Kongo ayo mafaranga arimwo impera ya Perezida Ndayishimiye aho ku musoda wese arungiswe muri Kongo bivugwa ko ahabwa amadolari ibihumbi 5 harimwo ayandi mahera agenewe kuba agashira kabute ku basirikare bari ku rugamba muri Kongo amadolari 200 ku musirikare amakuru inombonesha kure yacu imaze iminsi ishira hanze ari abana n'amanyanga ndetse n'ibiriko birakorwa n'ubutegetsi mu bijanye no kurungika abasoda muri Kongo hari ico ariko arahindura
kuva dutanguye gushira ahabona ingene abasoda bari mu ntambara ya M23 bibwa amafaranga yabo leta yaratanguye gutanga akarusho kandi twababwiye ko ku badolari 200 hafi ibihumbi 400 by'amafaranga y'amarundi bandikiwe ku kwezi abasoda bariko barahabwa intica ntikizi ibihumbi 150 by'amafaranga y'amarundi ku ntwazangabo ndetse n'ibihumbi 90 ku bisongerezi n'ibihumbi 60 ku basoda batoya kuva hirya y'ejo harabaye akarusho intwazangabo zatanguye kuronka amadolari 100 bisongerezi amadolari 70 abasoda bato amadolari 50 abasoda baribaza iyo ayo mahera mashasha azananye be niyo yahora aja mu mezi aheze kuko mu mezi aheze byaboneka ko babaha amafaranga y'intica ntikizi ako karusho kavuye mu nkuru twatanze hano kuri nombonesha kure maze zirashikira cyane abasirikare abategetsi bica bibatera ubwoba niyo mpamvu tuzobandanya kuvugira abasoda b'u Burundi hariho izindi ngingo nyinshi zimaze gufatwa zifatiye ku makuru tuguma dushira ahabona kuri nombonesha kure shiramatsiko TV intwazangabo zirabandanya gupfungwa no kuhunga Amakuru dufise kugeza ubu avuga intwazangabo 9 zipfunzwe muri polisi militeri ibujumbura zanze kujya nyine mu ntambara muri Kongo bamwe bazira ibibazo babajije kubijanye n'ingene bambikwa umwambaro w'igisirikare ca Kongo ibitegekanijwe by'agahembo kabo be nibikurikira baguye ku rugamba abo bapfunzwe kubera ibibazo babajije ni kapiteni Manirakiza Jean Marie ndetse na kapiteni Bayubahe Emirire ndetse na Liyotona Bararunyeretse Roja hari abapfunzwe bagirizwa ko banse kuja muri Kongo aho tumaze kumenya Liyotona Niyukuri Gervasi intwazangabo Liyotona Colonel Martin Hakizimana yahoze igwana muri FTD yo bivugwa ko ipfungiwe mu iperereza yagirizwa kugumura abasoda bahoze muri Fabu no muri Feneri ngo ntibemere kuja muri Kongo ibyo byose nyene bikaba ari ibintu biriko birabera mu gisoda c'u Burundi byerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko abasoda ntibariko barashimishwa n'intambara bari kurungikwamo muri Kongo hari izindi ntwazangabo ziguma zihunga abo tumaze kumenya ni Liyotona Hatungimana Igari yataye urugamba ari muri Kongo asiga ibikoresho byose bya gisirikare acari ihungira uyundi twamenye ni Liyotona Nkundabagenzi Joseph yahora akorera mu ikambi ya Muzinda yahunze igisoda ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 11 2023 ahejeje kumenyeshwa ko uwo mugoroba nyine yari kujanwa muri Kongo bano basoda bose bavuga ko batumva ico baja kugwanira muri Kongo ntibumva ingene bajana kugwana n'insoresere zitanabakunda ntibumva impamvu bambikwa umwambaro w'ikindi gihugu ntibumva ingene bapfa ku rugamba imiryango basize ntiyitwararikwe ntibumva ingene bagwana bigatungisha abakuru b'u Burundi ntibumva ingene baja kugwanira mu bihugu bitari ibyabo kandi biboneka ko ataco bibamarira ntibumva ingene baja kugwanira uruhande rumwe rw'abari mu matati kandi Burundi bwitwa ko ari umuhuza muri Kongo banavuga ko batumva ingene bashorwa mu ngwano igihugu kitemera kandi kidashaka urutonde rushasha rw'abasirikare bapfiriye muri Kongo amakuru y'ibanga dufise aravuga urutonde rw'abasirikare 8 baherutse kugwa mu ntambara na M23 muri Kongo izina rimwe muri ayo 8 twari tumaze kuribaha ni Caporal Chef Kabura Jerome ufise matricule HR 1148 rimwe avuka muri commune Kibago mu ntara ya Makamba abasodwa 7 bashasha bari muri urwo rutonde ni Caporal Chef Ntiranyibagira Philibert ufise matricule HR 125 yavutse mu mwaka w'1981 ku mutumba wa Mpimba muri commune Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana uwa kabiri ni Caporal Chef Nyandwi Joel ufise matricule HR 1763 yavutse mu mwaka w'1982 ku mutumba Nyarumanga muri commune Gisuru mu ntara ya Ruyigi uwa gatatu ni Kwizera Trensi ufise matricule HR 2645 yavutse mu mwaka w'1991 ku mutumba wa Nyabizinu muri commune Busiga mu ntara ya Ngozi
uwa gatanu ni Mandela Gerard ufise matricule HR2949 yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ku mutumba wa Muyinga muri komine n'intara ya Muyinga. Uwa gatandatu ni Barunguzwa Etienne ufise HR29020 yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ku mutumba wa Bikingi muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Undi nawe ni Ndokubwayo Fulgence ufise matricule HR27773 yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ku mutumba wa Butangazwa muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Uwa nyuma ni Niyonsaba Egide ufise matricule HR27887 yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ku mutumba wa Gisikara muri komine Itaba mu ntara ya Gitega. Bano basirikare bose bari muri batayo nyine iriko irarwana muri Kongo, kandi bikaboneka ko bariko barapfa ku bwinshi, mu gihe leta yo iguma mu gacerere ikavuga ko atabasirikare bayo bariko baragwa muri Kongo, kandi ntiyemere ko hari n'abasirikare bayo bariko rungikwa kurwana na M23. Nta kiriko kirakorwa cyo kubohoza abasirikare bafashwe mpiri na M23. Kugeza ubu ntaco leta yandayishimiye iriko irakora ngo ibohoze abasoda bafashwe mpiri n'umuhari M23, naho ku mugaragaro leta itemera ko hari abasoda bayo bafashwe. Amasoko yacu y'ibanga yaduhaye urutonde rw'abasirikare 8 mu biro bikuru bya gisirikare bemeza ko babuzwe irengero. Muri abo basirikare harimwo abasirikare 3 baherutse kwerekanwa na M23. Uwa mbere werekanwe na M23 na Adjudant Chef Ndikumana Trensi ufise matricule 2568 avuka ku mutumba wa Nyamiyaga muri komine Gisozi intara ya Mwaro. Uyu niwe yise Caporal Chef Niyongabo Thierry muri ya RRS ya 2 ya M23 nyine yagaragaje. Undi nawe ni Ndikumana Merance ufise matricule HR27774 avuka ku mutumba wa Kiga komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Undi nawe ni Nzisabira Fredina ufise matricule HR26962 avuka ku mutumba wa Ntamba komine Mutsigati mu ntara ya Bubanza. Uyu mwidondoro utangwa n'igisoda uratandukanye n'uwo Nzisabira Fredina yavuze mu ireresi, cyo kimwe n'uwatangwa n'abamuzi. We yavuze ko ava mu ntara ya Mwaro, n'abamuzi bemeza ko ava muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Abandi basirikare igisoda kivuga ko babuzwe irengero tuzobagaruka ko hanyuma mu nkuru zacu tuzajya tugenda ducisha kuri no mbonesha kure. Ikiboneka hano nuko igisoda kidafise intumbero yo kuja kuvugana na M23 ingene abasoda b'u Burundi borekurwa, mu gihe candika ko babuzwe irengero kandi baramaze kwerekanwa ku mugaragaro. Iki ni ikintu kibazo kandi giteye ubwoba. Iki ni ikindi kibazo kibabaza cyane abasirikare b'u Burundi, mu gihe bazi ko bafatiwe ku rugamba atawuzoba abanezizwe. M23 yo ivuga ko yimirije kwerekana abandi basirikare b'u Burundi yafashe mpiri. Mu zindi nkuru tuzogaruka ku ngaruka zindi nyinshi intambara ya Kongo iriko iragira ku gisirikare c'u Burundi. Ico bikoze abasirikare bose baba bavuye muri FTD, baba abavuye muri FABU n'abavuye muri FNL baravuga ko badakeneye kuja gupfira muri Kongo mu ntambara badatahura. Hano umuntu aca yibaza koko imiliyoni 20 z'amadolari zigaburwa n'akarwi gatoya k'abategetsi zirakwiye kugira abategetsi bemera ko igisirikare c'u Burundi gisamburwa n'intambara iriko ibera muri Kongo, mu gihe biboneka ko ari miliyoni 20 gusa z'amadolari zigiye gusambura igisoda c'u Burundi. Ibi ni ibibazo biriko biribazwa n'abasoda batari bake babona ko taco bariko barapfira muri Kongo, kandi bakabona ko leta yabo yabatereranye, mu gihe n'abafashwe mpiri na M23 ataco yakoze ngibagaruze ibiriko biraca intege abandi basoda, bigatuma banapfa ku bwinshi ku rugamba, kuko babona ko ataco bariko barazira kandi bakabona ko taco bariko bararwanira, nabo nyine bagakora icyo bishakiye, biri gutuma bagwa mu mitego myinshi ikomeye ya M23 bakishwa ku bwinshi, abandi bagafatwa mpiri. Ariko amasoko yacu y'ibanga aturuka mu gisoda akavuga ko ibintu bibandanije gutya abasoda bato bato
bashobora gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye kuko nyine baramaze kubona ko atarukundo abafisiye mu gihe mu minsi iheze yari yabahenze ko abongereye agashahara ariko bikaboneka ko atakongeye kugira ngo agira icyo abamarira ahubwo yakongeye kugira ngo agabanye ishavu bari bafise muri iyo minsi kubera ko ariho Generali Evariste Ndayishimiye yarafashe ingingo yo gupfunga wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Alengiyome Bunyoni. Banywanyi bacu hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza abari kuvugwa cyane cyane muri politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi byinshi biba biri kuvugwa byose nyine turabitohoza tukabishikiriza kuri no mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV.